nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi w'iryo shure Saint Antoine de Padoue, umwimbu mwiza baronse uno mwaka bawukesha ukwitanga kw'abigisha n'abanyeshure. Twasozereye umwaka w'ishuri uno munsi, umwimbu muri rusange wagenze neza cane. Abana barakoze neza guhera mu gice ca mbere, mu gice ca kabiri, mu gice ca gatatu, kubera turavye ama pourcentage, turavye taux de réussite imeze neza. Reka nabo mu w'icenda tubona baragerageje. Umwimbu mwiza turonka kuri no shuri, cane cane umwimbu mwiza kenshi umuntu awukesha umurimyi n'ibikoresho akoresha. Umwimbu mwiza rero tuwukesha abigisha barezi bo ngaha, baritanga imisi yaburikana kabiri, kuwa kabiri kuwa kane baragaruka bakigisha, baranforce amaleso bigishije bakasubiramwo, no kuwa gatandatu baragaruka baraza bakigisha abana iyo tubibasavye. Ni kuvuga ko rero uwo mwimbu aribo tuwukesha, kandi tukawukesha abaserukirira ishuri imbere y'amategeko. Iyo tubasavye ibikoresho, tubasavye ibitabo, ibikoresho abigisha bakoresha bikenewe mu ishuri bifasha mu nyigisho, baraheza bakabituronsa. Nico gituma inyigisho zica ziheza zikoroha. Usanga umwigisha wese afise ibikoresho bikwiye, ibitabo byose akenera mu kwigisha, ibintu byose akenera bita matériel didactique na manuel de l'élève canke de l'enseignant, byose babikwiye. Yego twe twatekeye impanuro ugwaruka rwacu ko rugiye mu buruhuko, ntibuce buja kurera amaboko, rufasha abavyeyi, ruhindura ivyiyumviro ibikorwa vy'umutwe babiruhure, bahora bazinduka baza ku ishuri. Marizia Abdallah akaba yatekeye impanuro abanyeshure kuzokwigenza neza muri kino gihe c'uburuhuko, bagafasha abavyeyi ibikorwa vyo muhira. Rero bagiye muhira, ntibace baguma bareza amaboko, bazinduke bafasha abavyeyi, bakore. Abavyeyi bafasha abavyeyi, araho barima barime, araho ico batuma cose bagikorera abavyeyi. Hanyuma abavyeyi nabo baje kurondera amahera yo kubatunga, hama nabo basigara muhira bakora ibikorwa, bishoboka baje mu makando travail, bagume bakora udukorwa ntibarira amaboko. Twasanze gukurikirana abana mu mwanya w'ibiruhuko ari vyiza cane, kubera aba bana arabo benshi biga ngaha, bava muri aka karere katwegereye, benshi natwe abantu uko zibakora ngaha barabo ngaha hafi. Nyakubahwa arangoye ishuri yahaye akazi abakozi bahirije amashuri, bari batagira akazi, bahirije ibintu byo kwigisha, bari muri aka karere. Barabona ugwaruka ingene ruguma ruriko rurakina mu ibarabara, ruri mu bikorwa bitari vyiza, bibatuma bibazubaza. Tuba dushaka tubakure muri ivyo bikorwa bitari vyiza, tubagarukane ngaha ku ishuri, tubankadire mu bikorwa vyiza, tubankadire mu ndimi, tubafashe kuguma kumenya igifaransa. Igihe igifaransa kiragora abana, bamenye icongereza, bazoze gutangura amashuri, kubera ivyigwa vyinshi biri mu gifaransa, no biri mu gifaransa cane cane, bizoheza bibafashe. Bimwe bariko bariga mu y'amakadurima twagira, harwo tubankadira, tukabasha ama club, harwo tugira ama club, ama différentes club de l'environnement, de la santé, vyerekeye ibidukikije, vyerekeye amagara, kugira ngo abana tubagumize mu buzima, kumenya ingene babaho. Abakobwa twamenye ingene tubankadira ukwabo, abahungu twamenye ingene tubankadira ukwabo, abana bato twamenye ingene tubankadira ukwabo. Turabatandukanya bivanye n'imyaka bafise muri kirya gihe c'umwanya atari umwanya w'ivyigwa. Kubera ivyo mu mwanya w'ivyigwa ntavyo twoshobora, kuko umuntu aba ariko arasigana na programme. Mbwa hajya muri vacances kiroroha kugikora bari muri vacances, kuko hari abana baca baja mu ngeso mbi, nk'abajya abana biga mu mashuri muri bafise imyaka ya 10 kuduga. Tuba dushaka tugume tubaronka kaduhema idatuma hari ibindi vyimviro bajamwo, kandi tukabereka ingene bashaka kuba mu buzima bwa misi yose atangurane bagize mu mico myiza y'ikirundi, ingene umwana yikomporta ari muri vacances. Turabibigisha cyo tuma tubankadra muri vacances. Abana nabo bato bato birabafasha kumenyera ishuri, bakazoza ishuri barimenyereye bataritinya. Rutangura ivyigwa mu kwicenda baramaze kumenyera ishuri.
akamaro k'ishuri no gukunda ishuri twari bakundishije. Userukira abavyeyi kuri iryo shure Odasi Ndayikengurukiye akaba ashima akanovera k'ubumenyi butangwa kuri iryo shure. Ngaha kuri rino shure akanovera k'indero baronka abana kadushimisha cane, na cane cane yuko tubona ko umwimbu utera wiyongera turavye mu mashuri shingiro canke tukaraba no mu mashuri yisumbuye. Mbere tunaraba yuko nko mu w'icenda mu bakora ikibazo ca leta tugomba tubona yuko indero iriko iratera imbere, na cane cane turavye n'amashuri n'amanota baronka, tukaraba mbere tubirabira no ku yandi mashuri yegeye hano amanota baronka mu gihe baba bakoze ry'amatesi ya rezo. Ivyo vyose biratwereka neza yuko indero y'umwana iriko iratera imbere. Ivyo tukabikesha ukuja hamwe k'ubuyobozi n'abavyeyi, mbere tukanabikesha nuko n'abigisha n'abana nabo nyene tuguma turi hafi kugira ngo indero ibandanye itera imbere. Agasaba ko bokongereza amasomero kugira ngo abana babandanye kwiga neza. Icambere dusaba nuko tugerageje kuraba aho bigira, dusaba yuko bokongera ko ayandi mashuri, kuko abana biga ngaha ni benshi cyane gose, tukabona yuko atayikoze umwaka uza ngo bubaka ayandi mashuri bazohava babura aho biga nubwo badufise. Mugabo tukabona yuko bodukundira bagira nk'uko twari twabibasavye ubuseruka ishuri imbere y'amategeko yari yatwemereye yuko azokongera ko ayandi mashuri kugira ngo urwaruka rwacu n'utaraza ngaha kwiga ruze kwiga, kuko niko nababwira hariho n'abahora biga mu yandi mashure muri ville ubunye bava ngaha ku Mutaka basigaye biga ngaha. Vyerekana yuko rero tutosubira inyuma, ahubwo tutera tuja imbere kugira ngo na cane cane dukinge impanuka yofata abana bacu igihe baba begeye amabarabara baja kure. Rero tukagira tuti rero hamwe dukundira kutungira andi mashuri kuko wongeye ko amashuri congera ko n'abigisha biba vyiza gusumba. Mumenya ko abana batatu ba mbere mu mashure yo kwimenyereza bita maternelle bahawe agashiruka bute kagizwe n'ibisuguti hamwe n'umutobe bita jus, nayo mu mashure ya shure shingiro wabaye wa mbere akaba yaronkejwe akabasha.